Kingdom Life Community. Ubutumwa bwiza ni iki? Umuryango w'ubwami Kingdom Life Community urabahaye ikaze mvamutima muri uku gushira hamwe buri kimwe cyose ahabona nihinduka mu gihe cyaco. Mu nkundire turabira hamwe ijambo rivuga ngo ubutumwa ni iki? Uno musi isi iri mu gihe ubutumwa bwiza buvurwa mu buryo bwinshi no mu bibanza vyinshi. Naho ijambo ubutumwa bwiza atari umushitsi muri iyi si. Insiguro y'ubutumwa bwiza iragutse cyane. Kugira tunyegurire ukuri dusoma ivyanditswe gusa. Ijambo ubutumwa rivuye mu kigiriki ewagerion, risigura amakuru meza y'ibihembo. Ijambo rikoreshwa mu Congereza ni gospel. Vy'ukuri ijambo ubutumwa canke gospel ntigikwije kugira humvikane neza ico ubutumwa buvuga. Harakenewe karangura. Ijambo ubutumwa bwiza ryaravuzwe mu isezerano rya kera, ariko mu isezerano risha ryarashimangiwe na karangura mu gihe ca Yesu mu buryo butumbereye bwerekana umutima w'amakuru meza yaratumbereye isi. Turasoma muri Luka 16:16 havuga ngo ivyagezwe bo n'amajambo y'abavugishwa n'Imana vyabayeho gushitsa igihe ca Yohana. Uhereye ico gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana niho bwavugiwe, umuntu wese akabubandanira. Nashoboye gucako akarongo ijambo rivuga ngo uhereye ico gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana niho bwavugiwe. Urabona na wowe yuko ijambo ubutumwa bwiza yuko ryongewe ko ijambo rivuga ngo bw'ubwami bw'Imana. Uyo murongo werekana ko igihe cyo gukora ca Yesu kigeze, yavuze ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Uhereye ico gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Aha ni igikorwa gifise karangura. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Havuzwe ubutumwa bwiza hadashizwe ko karangura ko ari ubw'ubwami bw'Imana, bitera kuzazanirwa kuko ubutumwa bwose bwiza si ubw'ubwami bw'Imana. Isi ikeneye kumva amakuru atagabanije kuko Kristo yayavuze. Turasoma muri Matayo 4:23 havuga ngo Yesu agendagenda i Galilaya hose, yigisha mu masinagoge yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara n'ubumuga vy'uburyo bwose mu bantu. Yesu yababwiye iki? Ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami. Karangura k'amakuru meza y'ibihembo Yesu yabwiye abantu kw'isi yari ubwami. Ubutumwa bwiza bw'ubwami ni ubuntu bugaragaza urukundo Imana yakunze abari mu isi. Hari umurongo ntarengwa w'ubutumwa bwateguwe n'ijuru.
uhereye ico gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana niho bwavugiwe. Ubutumwa bw'umwihariko bwahawe isi biciye muri Yesu yari amakuru y'ubwami bw'Imana. Yesu agendagenda mu bisagara vyose no mu mihana yose, yigisha mu masinagoge yabo, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Ndiko ndasoma Matayo 9:35. Hari umurongo naciyeko, ijambo naciyeko umurongo ni avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Bwari ubutumwa bufise karangura ubwami. Ubutumwa ni ijambo rikene mu gihe ritongewe ko karangura. Iyo umuntu avuze ijambo ubutumwa bwiza, ntibisigura ko ari ijambo rya Kristo, kiretse yongeye ko karangura nk'uko Yesu yabigize. Avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ndasoma Mariko 1, Mariko ikigabane ca mbere, ndahera ku murongo wa 14 nshike ku murongo wa 15. Haravuga ngo, Yohana amaze gushigwa mu ibohero, Yesu aja i Galilaya, ati igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Reka twongere dusome no muri Luka ikigabane ca 4 ku murongo wa 42 dushike ku murongo wa 43. Ishengero riramurondera, bashika hari bageza kumubuza ngo ntave muri bo, maze arababwira ati, nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara, kuko arico natumwe. Yesu yerekanye umutima w'igikorwa camuzanye. Nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu bindi bisagara, kuko arico natumwe. Karangura yerekana ko Yesu adakwiye kuvuga ubutumwa bwiza gusa, ariko akwiye kuvuga ubutumwa burangura ubwami bw'Imana. Ndasoma muri Luka igigabane 8 ku murongo wa 1. Hashize igihe gitoya, agendagenda mu bisagara no mu mihana, ababwira ijambo ry'Imana, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwayo. Bamwe 12 bajana nawe. Inkomoko n'akaranga k'ubutumwa bwa Yesu bwari ubwami bw'Imana, kandi igikorwa c'umwihariko ku bigishwa biwe kwari kwamamaza ubwami bw'Imana. Turasoma muri Luka 9 kuva ku murongo wa 1 dushike ku murongo wa 2, avuga ngo, abatuma kubarira abantu ivy'ubwami no gukiza abagwaye. Arababarira ati, ntimugire ico mujana mu nzira, ari nkoni canke isaho canke impamba canke amahera, kandi ntimugire amafundo abiri. Naciye ku murongo ijambo rivuga ngo, abatuma kubarira abantu ivyo ubwami. Turasoma kandi muri Luka 9 kuva ku murongo w'10 ushika ku murongo w'11, havuga ngo, za ntumwa zigarutse zidondera Yesu ivyo zakoze vyose, arabajana abihererana mu gisagara citwa Besayida, maze ishengero ribimenye riramukurikira. Arabakira, ababwira ivy'ubwami
kandi abagomba kuvurwa arabakiza. Igihe abantu bamwegera yababwiye iki? Yababwiye ivy'ubwami. Ariko Yesu aramubarira ati weho genda ukwize ivy'ubwami bw'Imana. Muri Luka 9 ku murongo wa 60. Reka dusome no mu vyakozwe n'intumwa ikigabane 8 ku murongo wa 12. Hariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo, barabatizwa abagabo n'abagore. Hari amajambo natwaciye ku murongo. Ariko bizeye ubutumwa bwiza Filipo ababwiye. Filipo nawe yari kavuga amajambo y'ubwami bw'Imana, ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Ivyakozwe n'intumwa ku ikigabane ca 28 ku murongo wa 30 aravuga ngo amara mu nzu yiwe yatangira kibuguro imyaka 2 yiramvuriye, yama yakira baje kumugendera bose, akabahanura mu vy'ubwami bw'Imana, akigisha ivy'umwami Yesu Kristo, ashize amanga gose atawumubuza. Ni mundabire Paulo nawe mu nzu yarapanze, nawe yariko yigisha ivy'ubwami bw'Imana, hama kongera akigisha ivy'umwami Yesu Kristo. Nivyo uvuze yuko Yesu ari umwami, igikurikira ni kwigisha ubwami bwiwe. Nta mwami n'umwe atagira ubwami. Ntushobora kwemera ko Yesu ari umwami hama hageze ko tuvuga ivy'ubwami ukabikwepa cyangwa ukumva ntavyuzi. Ni kuvuga ngo utazi ubwami bw'umwami, ni kuvuga ko uyo mwami atabuzi. Rero ntiwovuga umuperezida, ntuvuga igihugu atwara, ntiwovuga umwami, ntuvuga ubwami aganzamwo. Ikibazo ubutumwa ni iki? N'amakuru y'ubwami bw'Imana yarasiye isi mu nkomezi n'ubushobozi, nk'uko tubibona mu Abikorinto ba mbere ikigabane ca 4 ku murongo wa 20 havuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo ariko n'ubushobozi. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo ariko n'ubushobozi. Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo ariko n'ubushobozi. Ijambo ry'ubwami ni umutima w'ubutumwa bwa Yesu, kandi niyo jambo yasigaranye intumwa. Mu mutima w'isengesho rya Yesu yigishije intumwa harimwo ubwami bwawe buze. Muri Matayo 6 mu mutima w'isengesho Yesu yigishije intumwa harimo ijambo rivuga ngo ubwami bwawe buze. Ndakwifurije kubumbatira ubutumwa bw'ubwami bw'Imana mu gihe gikwiye. Mwifuza kutwunganira canke kugira ico mubaza, murashobora kutwakura kuri izo nimero ziri aho hepfo. Imana iduhezagire twese.